Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko iyi mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ugateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Ariko uyu mwanya tugiye kwibanda ku makuru arabana na politike, aho mu mugambwe seneri, umugambwe uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye, ubu ngubu hariko haravugwamwo ibintu biteye ubwoba bishobora no gusiga bisambuye uwo mugambwe. Ariko amakuru menshi dukura mu masoko atandukanye akagaragaza ko ibiriko biraba mu mugambwe seneri byose byateguwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko wiketse bikomeye ko mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 abaseneri bashobora gutsinda abadede. Ariyo mpamvu banyuze muri bamwe bakomeye cyane mu mugambwe seneri kugira ngo babashe gusambura uwo mugambwe. Amakuru adusumira avuga ko mu minsi iri imbere Agathon Rwasa ashobora kuzasanga abwiweko atamugambwe afise wemewe n'amategeko, kubera ko abari bafatikanije umugambwe seneri bazaba bamaze gutanguza uwundi mugambwe, akaba ariwo bazavuga ko ariwo wemewe n'amategeko. Icyo gihe bakaba babujije amahirwe akomeye cyane Agathon Rwasa kuba yakitoza kugira ngo arongore igihugu c'u Burundi, mu gihe binaboneka ko iyi ntwaro mu gihe binaboneka ko iki kiringo Evariste Ndayishimiye atwaye ari Agathon Rwasa wari watsinze, ariko abadede nk'uko bisanzwe nyine bakamwiba amajwi. Ibiriko biratera abaseneri batari bake bato bato agashavu gakomeye cyane, bakabona ko bamwe mu bo bari bizeye bagiye kubasamburira umugambwe seneri bagahemukira Agathon Rwasa n'ibintu yakoze kugira ngo uyu mugambwe utere imbere. Amakuru menshi arerekana ko mu minsi iri buze hari abaseneri benshi bagiye gutangura kwicwa, nk'uko n'ubundi byagiye bigenda mu myaka yaheze. Murazi ko no muri no minsi hibonekeza ubwicanyi buriko barakorerwa abaseneri, ndetse n'inyuruzwa rya hato na hato ririko rirakorerwa abaseneri, ndetse n'abariko barafatwa bagapfungwa bazira ko bari mu mugambwe seneri, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi atandukanye akavuga ko umugambwe CNDD-FDD umaze kwicara, ukabona ko umugambwe seneri wamaze kugira ingufu nyinshi, kandi ko abarundi batari bake ariwo bari guhurumbira kugira ngo uzabafashe kwikuraho intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Ariyo mpamvu wafashe ingingo ihambaye yo gukora ikintu cyose cyatuma umugambwe uzamuye imbere mu barwanya uwo mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ugomba gusambuka, bakabikora. Ariko muri no minsi biraboneka ko ibyo batekereje bagiye no kubigeraho, kuko injyane ziri mu mugambwe seneri ndetse n'ibiriko biraba muri uyu mugambwe biragaragaza neza ko umugambwe seneri atagisigaye ugiye gusambuka, uretse Imana yonyine yahaba. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ariko aravugwa mu mugambwe seneri, ndetse n'impinduka ziriko zirakorwa, naho abariko barakorwaho n'izo mpinduka batariko barabyakira. Niyo byo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru twabateguriye, bipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wewe usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone akane karyo keza ko gupyondaho, kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe seneri ibintu ntibyoroshe. Ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Agathon Rwasa yarafashe ingingo yo guhagarika mu rwego rukuru rw'umugambwe seneri indongozi 11 harimwo abashingamateka 9 bo mu Burundi n'uwundi umwe wo mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EALA. Uyu mugambwe umaze amezi mu nduru cane cane kuva utoye inzego nshasha zijanye n'indinganizo nshasha y'intara n'amakomine mu Burundi. Abo birukanywe barandikiye umushikiranganji Martin Niteretse biyamiriza ibyavuye mu matora.
umushikiranganji nawe aca arahagarika ibikorwa byose bya seneri mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka ko umugambwe seneri ushobora gusubira kugira ibibazo bikomeye imbere y'amatora ya 2025 mu gihe CNDD-FDD yo iriko ikora amakoraniro mu mazone yose y'igihugu. Seneri irabujijwe ibikorwa byayo byose, hamwe ingoro z'umugambwe zatanguye kubomorwa uyu mwaka. Ibyo kunyuruza abanywanyi b'uwo mugambwe byarasubiriye ku murindi utaragera ku rugero bw'imyaka iheze, ariko ababirabira hafi bakabona ko umwaka wa 2023 ndetse n'umwaka wa 2024 abaseneri batari bake bazanyuruzwa kubera CNDD-FDD yikeka ko bashobora kuzaba intambamyi mu kugira ngo amatora yabo bagere bayibe nk'uko byagenze no mu myaka yaheze, kuko buraboneka ko umugambwe seneri ingufu ufise muri no minsi nubwo urimwo amacakubiri ahambaye cyane, ariko biraboneka ko ariwe ufise amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda amatora yimirije imbere mu mwaka wa 2025. Inyinyurana ririko ribera imbere y'umushikiranganji Martin Niteretse nawe akaboneka afise aho yegamiye. Ishobora kuvamwo seneri nyakuri canke Agathon Rwasa akabwirwa ko atamugambwe wemewe agifise. Ntirizoba ari irya mbere bibaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko biraba muri seneri birateye amakenga kandi birababaje, kuko abarundi batari bake bari biteze ko uyu mugambwe seneri ariwo uzawukuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro yica abanyagihugu, intwaro y'abanyonyezi ndetse n'ibindi byinshi bibi cyane byakozwe n'intwaro ya CNDD-FDD. None ubu ngubu harimo injyane zikomeye cyane biriko biratera abanyagihugu batari bake ubwoba, babona ko umugambwe bari bizeye nawe umugambwe uri ku butegetsi ubusambuye nk'uko wabihigiye. Murazi ko mu minsi yashize hari indongozi zikomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zahize ko zigomba kuba zisambuye umugambwe seneri mu gihe kitarenze amezi 4, none bari gushaka kubikora n'amezi 4 atarashika nk'uko babivuze. Urabona ko ibyo bariko barakora, ibyo bavuze bari bafise impamvu babivuze kandi bari bafise uko babiteguye, none bagiye kubishira mu ngiro. Injyane zimaze iminsi mu mugambwe seneri zimukiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Kwa gatanu uheze igenekerezo rya 30 ruheshi 2023 umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri umushingamateka Simoni Bizimungu yasohoye itangazo amenyesha ko imbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa n'umugambwe seneri urongowe na Agathon Rwasa zahindutse. Ku rubuga Twitter umunyamabanga mukuru amenyesha ko konte y'umugambwe yitwa Parti Seneri Burundi @seneri Burundi, mu gihe yahora ashirwa ko amakuru y'umugambwe seneri yahora yitwa Seneri Burundi @Burundi Seneri. Kuri Facebook naho urubuga rwemerwa n'abo mu burongozi bwa Agathon Rwasa ni Amakuru ya Seneri Inyankamugayo, mu gihe kuri YouTube rwitwa Seneri Inyankamugayo News. Nk'uko biboneka muri iryo tangazo ryatewe ko umukono n'umunyamabanga mukuru wa Seneri Simoni Bizimungu. Naho biruko abariko barakoresha urubuga rwahora rukoreshwa n'umugambwe seneri bandika bavuga ko urwo rubuga rwadutse bataruzi ko imbuga ngurukana bumenyi zemewe n'umugambwe seneri ari izemejwe mu ikoraniro ry'umugambwe ryabaye mu mwaka wa 2019. Bakamenyesha ko gukora ibintu wiyitirira izina ry'ikintu umuntu adafitiye uburenganzira ari icaha gihanwa n'amategeko. Ibyo biruko mu gihe umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa yaheruka gufata ingingo yo guhagarika mu mabanga abagize ibiro bya politike 11 harimwo abashingamateka 10 n'uri mu nama nshingamateka ya EAR. Abo 11 bahagaritswe bakaba bamenyesha ko Agathon Rwasa atabubasha afise bwo kubahagarika na rijya muri iyi minsi ata kintu na kimwe yemerewe gukora, kuko ibikorwa byose by'umugambwe byahagaritswe by'imfatakibanza n'umushikiranganji mu byo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Irumva ko ibintu bitifashe neza na gatoya ngaha mu mugambwe seneri,
abarundi batari bake bari bafisemwo amizero akomeye cane ko ariwe uje kubakiza intwaro y'agahotoro, intwaro ya CNDD-FDD, ariko intwaro ya CNDD-FDD nayo ni intwaro ikomeye cane kuko itegura umukeba uko byagenda kose, aho ikoresha ingufu zose zishoboka. Biravugwa ko bariya bashingamateka bahawe amahera menshi cane, none bakaba bashaka kubandanya gusenya umugambwe seneri, umugambwe abarundi bari basigaye bakunda ari benshi, umugambwe wabonaga ko ariwe mugambwe uzateza imbere igihugu c'u Burundi. None umugambwe uri ku butegetsi nk'uko Reveriyano Ndikuriyo yabivuze ko ashaka kuwusambura igihe gito cane, n'ubundi birangiye agiye kubishikaho, kuko biriko biraba biragaragaza neza ko umugambwe seneri utakiriho, ahubwo ko Agathon Rwasa agiye kugira ibibazo bikomeye cane, aho bagiye kumubwira ko atamugambwe wemewe n'amategeko afise bizatuma adabasha kwitoza amatora ya 2025, kuko Agathon Rwasa abarundi batari bake baramukunda kandi babona ko ari umugabo arinda, kandi ari umugabo w'imvugakure, kandi ari umugabo ushobora kugeza kure igihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irakora igishoboka cose kugira ngo ibangamire ibikorwa byose bya Agathon Rwasa, ndetse inacanishemwo abanywanyi b'umugambwe wiwe, mu gihe umugambwe wiwe wari umugambwe ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muramaze iminsi mubona amakoraniro y'umugambwe seneri kuntu yahurumbirwaga n'abarundi batari bake, ukabona neza ko umugambwe seneri ufise abanywanyi banasumba n'abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Murazi neza ko hari abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bari bamaze kurambirwa ibiriko birakorwa n'uwo mugambwe w'inkona, bari barafisemo inzira yo kwigira mu mugambwe seneri, none birangiye n'ubundi umugambwe ku butegetsi urongowe na Reveriyano Ndikuriyo usambuye umugambwe seneri nk'uko wabihigiye. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza bari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wewe usabwa nta kindi byonda kuri sabone, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya karibuze andi makuru ahambaye ariko aravugwa muri politike turiko turabategurira. Wewe usabwa nta kindi ni ukuba hafi, kugira ngo nituza gushiraho izo nkuru zindi ziri buze kuza nyuma ugiye guhita ushikirwa nazo, amaze nazo zikurikire, kugira ngo umenye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.